Nitwa Nshimiyimana Leonie, ndi Pasitori. Hama ndi hano kuri radio Voix d'Espoir, ijwi riremesha. Ndashimiye Imana cyane kubona uyu munsi nemerewe n'Imana kuba hano hantu. Mbanje gufata umwanya wo gushingira intahe ubwoko bw'Imana. Ndababwira ingene umuhamagaro wanje wo gukorera Imana wagenze. Rero ndashimiye Imana cyane, iyi myaka ngeze ko ni imyaka 75 ngikorera Imana yampamagaye. Ndiko ndashingiye intahe kumbure abo yumva ibafashe gutahura ingene Imana igira neza. Naravutse nk'abandi ntazi yuko Imana ifitiye umugambi ukomeye wo kuyikorera. Nkiri muto nari mfise umuvyeyi yatahura yarakorera Imana. Ngifise imyaka 3 yanshira ku bitugu ngashima kumwumva ingene yigisha ijambo ry'Imana, kuko nari muto cyane. Hama ico gishika cyo gukunda ingoro y'Imana cagumye imbere yanje naho nariko ndakura. Ndashimira rero Imana, abavyeyi mu vyumve yuko Imana uri kurarera abana uberekeza ku Mana. Imana biraryohera cyane kandi ikabikunda gose. Ndibuka yuko mu buto bwanje abavyeyi bambarira bati mwana uzurambara neza, uzuragira ingeso nziza, wirinde abo mudasangiye igitsina ubirinde. Jeho bambwira ngo umuhungu ni igikoko, kandi nakuze nzi ko umuhungu ari igikoko nyine. Sukuri mugabo niko banyigisha kugira ngo adutinyishe icyaha. Hama ndashima Imana yuko ico gihe navutse mu 1950. Umwigeme yaja mu ishure vyasa n'ibitabaho, bavuga bati nta shure ry'abakobwa. Ariko je ku mugambi w'Imana mfise imyaka 5 niyandikishije mu ishure mbere n'abavyeyi batabizi, murumva ko nari muto cyane. Hama niyandikishije mu ishure, utubazo bambaza naratwishura neza, kuko Imana nukuri yarangiriye neza, mu mutwe yari yangiriza cyane. Hanyuma ngiye mu ishure rero haraziterabwoba ngo nta mashuri y'abakobwa, ariko je naguma ndira ntijenze uguma ku ishuri kuko wari umugambi w'Imana ntazi. Hanyuma nsimbije imyaka kumbure irikiraduga gatoyi, nisanga nashitse no muri secondaire. Nagomvye kuvyanka ivyo, ariko Imana ku mugambi wayo nduhira kuja muri secondaire. Ndashima Imana rero cyane gose kuko natanguze imyaka 5 nshikana riri imyaka 16 ndonka diplome D4. Ndaja mu kazi ko bwigisha nsanga na ministre ni D4 nyine, nta universite yari ihari. Ndashima Imana aho hose na mu ngoro y'Imana, ariko sinamenye ivy'agakiza iyo myaka yose kuko nta wabinyigisha, nta warahari yabinyigisha. Muga ivyo numva bavuga mu ngoro y'Imana naragerageza uko nshobora kose kubikurikiza. Hari mu ishengero rya Katolika uko bambwira bati ibi nivyo vyiza nivyo nakurikiza. Hanyuma harageze igihe rero cyo kuja kubaka, sinabigomba cyane ivyo, nabigiyemo ku nteguro y'Imana kuko nigombera kuja kwibera no mubikira, nibwo buzima nabona bwonyorohereza. Ariko ku mugambi w'Imana nisanga nagiye kubaka rero sinorohewe. Naciye nsanga igihugu kigiye mu bihe bigoye,
niko rero kuja mu gihugu kibanyi ndaba y'imyaka ishika 5 irenga. Nagarutse rero twagarutse mu gihugu mu 1985 ndaho mfise abana, niho rero nabona ibihe bidasanzwe vyo mu Mana, ibihe bidasanzwe. Burya umuntu arashobora kwibaza ngo ndi uw'Imana agasanga kumbure hari ivyo ahajije, naje kwaruko. Ico gihe rero hari mu kwezi kwa 5, sinashobora kwandika itariki ntabwo narimenyereye, 85. Niho rero numva ibintu nk'imituragaro niryamiye, ariko icyantangaje muri iyo mituragaro nkumvamwo ijwi rikomeye ngo wigeze kunkorera akirekera, uwo ni wazoronka igihano gisumba ic'abandi bose. Navyutse ndagenzura ndaba ko abantu bariko bariruka niyo mituragaro ko byari bikomeye, mbona nta numwe, bose badisinziririye. Noneho rero ntisiko bibaye ntingira ngo ni inzozi, mugabo ngatangara yuko ntari bwumve ibintu nk'ivyo mu nzozi. Haciye akanya bigaruka kwa kundi. Noneho ncandagira ubwoba budasanzwe, ubwoba ntokubwira ingene bwari bumeze. Niho rero ncafata umugambi ntibibintu ko bikomeye gutya. Jewe ari Imana ivuze ivyo. Candahaguruka n'ubwoba bwinshi, no kubwira ko namaze nk'ukwezi ntashaka n'umuntu twovugana kubera ubwoba bwinshi nari mfise. Kandi se w'abana yarakihari ico gihe. Noneho rero haraciye ukwezi kumwe gusa kutarenga, imituragaro iragaruka. Ndiyumvira ndi ko ntapfuye wa munsi ntimusi naho ituragaye simfa. Numva ngo wewe ntushikanira uko bikwiriye. Bwoko bw'Imana mu nyumva, Imana ivuze ko ntushikanira uko bikwiriye nta numwe biterekeye. Si Bibiliya nariko ndasoma muravyumva, ni Imana nyene amahoro muri n'ijuru n'isi yambarira ivyo. Gaca nibuka yuko nahora ngenda mu rusengero nkabona abandi baravyibushe, naje niviriye hariya hagoye simeze neza, nkabona ntayo kubaha, sinarizere ko baha Imana. Ico gihe Imana yarakoze kunkangura muri iryo tiro ry'urupfu. Noneho rero nacenja ku mirimo y'Imana, kandi ico gihe nyene muri iyo mituragaro kuko narakuna inzoga cane gose. Imbere y'ivyo nari ngeze ahantu habi, twari tugeze ahantu umuntu ashobora kunwa ikaziye atari wenyene, mugabo turi bane tugasura tukiyongera. Nari ngeze habi cane. Noneho rero Imana inkura kuri ivyo nyene hamwe nyene ikinyereka muri ya mituragaro, inkura muri ya nzoga, iyinkura ko ku buryo butangaje. Imbere yaho gato naragiye kuraba aho twari twataze intango, yari nini ya mbere y'imibindi ngira ngo irenga 3. Nsanga ya ntango tugiye gutarura irera nta nzoga irimo. Murumva ivyo bintu byari bihe bitoroshe, ariko imbere y'Imana vyari vyiza, ariko nantegurira gukora igikorwa cayo. Hama ndibuka yuko mukuntesha kubiha abandi nyene, mukuntesha guha abandi biboreza, narikoreje umuntu bavuga imibindi ico gihe ngo ngiye guterera abantu ngo n'urukundo ntiruba ari gohaje. Oya, Imana yaravyanse. Ageze inyuma y'urugo gatoyi umubindi umusabira ku mutwe, kandi ntiwari ugwaye na hamwe. Vyari biteye ubwoba. Imana ihamagaye, Imana iteye ubwoba. Bwoko bw'Imana, Imana iteye ubwoba cane. Uko niko rero Imana yaciye inkura mu nzoga. Ngerageje ku ntinga ndazindwa ko ntaho marira ati inzoga nimbi nta numwe, nacamera nk'uwahwereye. Guhera ku nzoga abantu bakunda, nacamera nk'uwahwereye. Noneho rero zose ndazivamwo, ndasigara nkorera kwifanda. N'umutobe narawukoresheje mugabo munyuma Imana nawe nyene bwinkurako. Rero ndashima Imana cane bikomeye yankoreye. Niho rero naca niyereka abakozi b'Imana twakoranye, natangiye gukora ahantu ku cicaro ca Methodiste Libre aho yatanguriye ku Muyebe, niho natangiye gukorera.
hariho abapasitori rero baca baranyakirana umunezero, barabona Imana inkoresha nyene uko yagobye kunkoresha nyene. Murabona umuntu abashushe nene neza, Imana ivuze iti kora iki, Imana hagira aganiriza abantu, yaranganirira cane, inganiriye cane. Rero ndaheza nkaza ndakora ico Imana imbariye, natanga gukorana n'umuhari w'abakenyezi. Umuhari w'abakenyezi rero ndabereka, sinari nzo ndabisoma ingene inzoga ari mbi, abapfuma ari babi, eka ndabereka nyine uko Imana yaziranye. Ndagenderera abakenyezi. Ico gihe intambara yari intambara ikomeye cane, kuko benshi ntibantahura, kuko ntibatora n'umukenyezi nyine azohava ahagarara n'imbere y'ishengero. Noneho rero iyo ntambara iraba intambara, ubu ntazi ko ihari nk'izo, kuko jeho naraja mu ngoro y'Imana ariko ndasemerera, induru zikaba induru, mugabo nkazemanga nti igikuru Imana nyiyeretse ishigwe hejuru. Hama rero ndashima Imana ingene yabikoze, ikiyereka benshi bagakizwa, benshi Imana ikabatahuza, mpemu yaragakora, benshi bagatahura iyo nzira. Sinari bene uko nigisha gakiza, navyumvise ko maze kubitahura hirya ko zindi impande baterega haje uriko bigisha gakiza. Imana ishimwe cyane. Uko rero niko ibikorwa vyanje vy'Imana vyatanguye, kandi maze gutangura haraciye imyaka 4, Imana ku nteguro yayo itwara se w'abana. Umwana wanje wa nyuma n'umupasitori, abamuzi ni Reverend Pasitori Simplice. Hanyuma rero ukwezi kumwe uwo mwana w'umuhereza aravuka. Mfise abana rero, Imana yampaye abana 10, hari n'umwe yari yaravuyemo mbere. Hanyuma hari ibibazo bikomeye, abantu bakangira ikinwa bati none abana hajya ntibagira bapfe, ntibagira bamererwa nabo kunukunuku, n'ishure ntibazokwiga. Ariko ndashima Imana cyane, ja ku kive gusa wirabira ibitangaza, wirorerera ibitangaza. Ndaja mu ngoro y'Imana ndakora, nza nuva ikindi gihe kugira ngo mu mutama nasinabitahura, ndemera ndagamuruka ndajamwo, ndakorera Imana gushikaho Imana iguma iduza. Aho ndakorera mu bubwiriza hitwa Muyange ya 2, ndakorerayo. Aho Imana iranshoboza, ndubakisha insengero, mpiragira mu mihana y'abantu, gutanga ubutumwa bwiza, kwemeza abantu ivya Yesu Kristo yabambwe, agapfa akazuka mu bapfuye, benshi barakizwa. Hama ndubakisha ingoro y'Imana ya paruwase, mu bitangaza, mu gashinyaguro k'abadayimoni iruzura, irahari. Hanyuma si ivyo gusa, hamaja kubakisha nyene yindi ngoro y'Imana ku ishure rimwe, aho hitwa ku Wandoha n'ubu paruwase Wandoha. Hanyuma ishure ryaho Mikangara ndaryubakisha riruzura, Imana impiganza ciza cane. Hama rero ndubakisha yindi ngoro ya 3 ariyo nasozereyeko ahantu yitwa Kabanga. Aho si rero umva n'amashuri 3 ya paruwase Wandoha. Ndashima rero Imana, kandi izo ngoro z'Imana zubatse kimwe. Imana iranshoboza kuronka amatafari ahiye, kuronka amabati, imyango y'ivyuma, amadirisha y'ivyuma. Ingoro z'Imana zubatse kimwe, kubitangaza ntarenze kuvuga birebire cyane, vyandengeye no kundengera. Rero ndashima Imana ngejeje ivyo no munsi, ngejeje ivyo ingene Imana ikora n'igitangaza. Ibyo bibondo vyarakoze ku bintu ntiyumvira ko, nagira ntingaje gusa nkorera iry'Imana yanyiretse mituragaro ndayikorere gusa, ibindi zokwimenya, kandi yarimenye koko. Abo bana mvuga uyu munsi uri hejuru aracahari bose mu izina rya Yesu Kristo. Kandi iyo Mana nakunkorera n'ubu ngikorera yarabadugije, irabarera, irabashira amashure, barubaka ingo zabo, hasigaye umwe barubaka ingo zabo, bamwe bari kwigwa c'Imana, muvuze ko wa mbere ko wa nyuma ari umupasitori. Hanyuma n'abandi batari abapasitori barakorera Imana, mbona bararongora imihari, bararirimbira Imana, baratanga ubutumwa bwiza ku matelefone, barakora bari ku kivi nabo nyene. Hama rero umwe niwe turiko turasengera gusa, kumbure nabo nyene Imana izomugira ubuntu. Hanyuma rero nogeze ivyo ngovye kubashingira intahe ingene Imana igira neza, ingene uyikorera atikorera amaboko, ingene Imana ishaka yuko tuyikorera gushika kuherezo ry'uyu mubiri, tukayikorera hama tubika igiciro c'ubwiza. Imana ibampezagire cyane. Amen.